jewe nagukoranirije abantu bihumbi 5 ahantu mu kibanza kimwe wowe urafise uwo mwanya wawe canke ico kintu uje kwerekana canke babonye ugomba neza yuko kiguma mu mitwe y'abantu ni nk'umuntu azanye publicité hano ku radio ukaca mugarantisa ati wonzaniye publicité y'amavuta udandaza ejo stock izobiri vide mubeshe kuko birafata le processus yuko abantu babimenya 2013 niho vyaje kabisa ndavugane kumbe hangane sawa mugabo rero ico gihe ariko hakoranga mu Burundi abatunganya ibiteramo ku rwego rukuze kuri jewe nta barundi bari barimo Iririmbye arashobora kuba umuririmbyi ariko ntafitinga hose kandi narabibabwiye abaririmbyi ntibafitinga hose c'est pas le fait yo kuririmba yuko hose ugomba kuburimo ndabahereza kuri nani y'uburorero sivyo dufise événement culturel umuraperi ahuriye na événement culturel hanyuma ukabona uwo muntu parce que hariho n'abaririmbyi bazi ubwenge pa intelligence nk'uko tuvyita mugabo azi kujera ibihe akavuga ati jewe iki gihe kiregereje hariho ibikorwa bitatu na biki gihe eba nico gihe kigeze akabigukubita sawa sawa akavuga ati uyu simava ndamusiga no musiga no bantwaye no basiziki anga studio ni keza vyatari merci beaucoup mu boss mubwiye muti sante sana waradukijiji ivyashu amayashu yashu n'abantu twirabura cha tuboneka ingabirano yanje yes Lasco neza na neza urashitse muri Iraba Farm uje kutubwira byinshi bigiye bitandukanye ku bikorwa vya Now Creative neza reka duhere Now Creative yatanguye ryari mbega twoba twihenze ku mwaka twavuze Now Creative yatanguye mu kihe cyiyumviro mu kihe gicapo nk'uwayitanguje Now Creative ahubwo nibaza yuko ibi byo kubitanguza no kubyandikisha twagiye kubimenya bitevye ukuranzi ko si kera cyane yatanguye kwandikwa amashira hamwe yanditswe yatanguye vuba aho duhamagarirwa kwandikisha amashira hamwe dufise ariko ubundi novuga ko twakora ku buryo buri bon butari verifié kwa bavuga ngo ntitwaye dufise aho duhurikira umuntu wese yarakora mugabo kawufise utagira ahantu uri enregistré so twebwe twagiye kuba enregistré mu kwezi kwa gatatu muri 2018 nkishira hamwe ntunganya biteramo ariko tukaba twabitanguye kera nk'umugwi ariko kubwi wanje nkaba nabitanguye kera cyane en tant que jewe ego icyimviro wari gifise kera cyane imyaka hafi 10 iragera Now Creative irashigwa mu bikorwa irava mu ciyumvira mu gikorwa nyuma yo kuja mu gikorwa irandikwa urugendo ntigwari goroshe ntigwari goroshe exactement imyaka 21 ya twayitanguye jewe natanguye gukora igiteramo canje ca mbere 2003 ico gihe Now Creative yari kiri mu ciyumviro canke izina wari waramaze kurironka oya izina sene bwari ronke vraiment nanje nari nk'ikirondera wari kirabati mbenye iki no ndusanga ni ibintu nakunda nabandi kwishure ama spectacle iki kandi nata byari ibi kuko nabitegura ame mutari jewe ndabikora waranategura ukongera ukanabikora tegura spectacle akaba ari nawe uyikora iyo spectacle usanga ni utamba ni uri mu mateatro ni mu biki bica bingumamo gutyo tu ariko nta ivya bindi navuga ni ibi ndabikora kuko ndabikunda bana sino bigira akazi kuko nabona umenga nta kazi karimo pe reka ndavyikundire tu navyikoreye ndose umwanya nta uronse naho ni bon kandi uko umuntu akura niko peut-être ikintu umuntu aba yarakunze agashiramo inguvu ariko usanga higuciriye kubereye akazi vya vrai hanyuma iciza cibi iyo ubusanzwe ukunda ikintu ntikitwa akazi oya
kitwa umwidagaduro ikirundi ciza uri kuriryohera n'ibindi ngo none ngo gweje kweri ngo nzovyuka ngo nje kuri kariya kazi cyari gihe bihora bimfata wazemwe mumaze kubashikirwa kundi ikintu ukora usanga wibagiye kurya wibagiye gutaha kuryama ati erega bwabo ndi sinariye wa ukisura na saa munani z'ijoro ikintu kuri kwa Mungu kugira ati sinigeze menya nuko nari ese urumva kuri jewe ni nka obi ni obi mugomba nibingize jewe ni kimwe mu bingize kuko iyo ntariko ndabikora ndaremba kujya mukeneye koga dushe mu gitondo wowe wabito ni kimwe mu bingize hariho periode ntoya ya 2020 à 2022 siho mu vyumvira hari covid n'ibiki bon ibindi vyagumye bikora bose ndiko ndidoga ntibumva yuko ndamaze ntizumva yuko ndiko ndidoga siko ndidoga bagabo urumva igisata cyacu nico cyakozwe ko cyane gusumba ibindi turaza no kuhagaruka cyane urumva kiriya gihe nagoma ndabwire tu ingene nari niyumva wamenga ndi mu gihugu atari gwanje mze ndi vyavre ibintu sinkibikora cyane ndiko ndarota hamwe byukimva akwe nta kintu ndiko ndategura kwe menye nurumva kwa kundi aha naha iki bica biragiramo ntangwa gutunganya n'ibindi bintu mugabo d'une façon virtuelle physique yes mu gifaransa ciza deseni zibiri ziraheze now creative yari mu ciyumviro ubu ikabihagaze deseni zibiri ni imyaka 20 ashize ko umwe ko yatubwiye yuko imyaka 21 iraheze akora ibi bintu byo gutegura ibintu Yes, niko bimeze mwamumvise uni Wasco kuva muri Now Creative waraduze inyuma yuko bisanzwe biri muri wewe n'ingene wabikora bisanzwe nyine bivanye naho warugeze uvuga ati ni ibintu by'umwidagaduro haragera igihe wumva ati ibi bintu no bikora nk'akazi ryari ukitangura kubikora nk'akazi uvyinjiyemo nk'akazi wabibonye gute nk'ibintu nyine utanguye kwinjiramo byari ibintu winjiyemo abandi baragusize uvuga ati nari naracerewe kandi ari ibintu nari nsanzwe ndimwo canke byari ibintu uvuga ati ndi mu bantu ahubwo bambe no uvuga ati ndi mu babitanguje kumva yuko ivyo bintu atari kwidagadura gusa nibaza yuko vyaje kuba nk'akazi ndabiharura nk'akazi kuva igihe cya mbere umuntu abimpa nk'akazi hanyuma akampemba hari muri 2013 niho nagiye nimbere bya bindi nani hamwe no bibandanya birashobora kuzozana umukate one day niyo mashe ya mbere waronse niyo mashe ya mbere nari ndonse atari je ndavyikore ngari umuntu ambwira ati ndamaze kubona ko bikora womfasha hanyuma ukambwira bon ico nanje notanga kugira umfashe mu ndinganizo kuko nivyo beaucoup plus turi centremo c'est aussi aider abandi gutunganya ibiteramo vyabo canke andi ma festivité 2013 niho vyaje kabisa ndabugane kumbe hangane sawa mugabo rero ico gihe ariko hakoranga mu Burundi abatunganya ibiteramo ku rwego rukuze kuri jewe n'abarundi bari barimo bari abatanzania bari abanyarwanda barimo n'abakenya ndavuga ni jewe target yanje aba bantu reka ndabajemo hanyuma twiruke ndabajamo boroboro turiruka gushika 2015 mugabo 2015 urumva haca akantu k'agapose twari tugeze ku kadodani nagera kadodani gatoya ka 2015 2016 cyatugaruka kuri 2017 twagarutse kubivyura neza mi 2016 twisanga rero cette fois-ci umva
ni mwebwe nyine ni mwebwe abarundi ni mwebwe mugomba kwimenya ni mwebwe mugomba kubikora sigaye ako kadoda ni katumye abadasanzwe arabo muhira nabo nyene baca burura kugo rugendo hanyuma hasigaramwo abo mu nzu nyene kara ka avantage ni novyita ko kara ka avantage mu buryo no mu bundi kugira ngo bitugume mu minwe mugabo ahandi naho nibaza yuko hariho ama experience peut-être baba barajanye umuntu atashoboye gusoma ko mugabo peut-être uko biri kose niyo tuja aho bazitwaye hose akambere kari gakenewe kara ko kugumana yes Rasco uravuze ati experience turashaka kumenya urugendo rwa Now Creative igitangura hari uravuze yuko hari abanyamahanga abatanzania ariko ubu aho bigeze bihagaze gute muri secteur y'abatunganya ibiteramo mu Burundi vyifashe gute ugereranije na kiriyagi nibaza ko ubu oya ahubwo avant nk'imyaka nk'itatu canke ine iheze byari bimeze neza mugabo ubu plus urumva ni secteur ya mbere igoye ntiyoroshe parce ni secteur bigusaba kuyumvira bigusaba gukoranya abantu hanyuma kenshi ugasanga harimo inzitizi izina ziriya ibintu bigusaba gukora abantu batekanye abantu bafite security abantu baguwe neza ivyo navyo urumva harige usanga vyakeshe gatoya mugabo uko jewe numva ahubwo je ngomba yuko abantu bo bijamo siko ndabibona turacari bake cyane kuko nabaje uzurabe kenshi aza ari rimwe akaca agenda abaza mu ivyo biteramo vyanyu oya abaza gutegura kubikora kenshi usanga je nimba bikangana nimba bigenda arabona ati iyi monde sigwanze irasuku nikangana kandi twebwe igukanze gukanga ku buryo financier koze rero kuri ubwo buryo urumva biragoye hari umuntu atavyanganira avuga ati jewe je préfère kuja mu bintu mbona umenga ndametriza gusomba nakazi bisaba kugakunda imbere yo kugakora ego iyo utabikunda nicyo banga rya kujya mbere nta mpano iba irimwo nta mpano nimwe irimo ifu kubikunda gusa byonyene umaze kubikunda ikintu cyose ukunda urakirondera nka kujya ko umuntu akunze inkumi urayikunda mukayirukanga inyuma gushika umunsi uzoyishikana mu rugo nuko navyo nuko nyene vraiment iyo umaze kubikunda n'ivyo urabicamwo ukubitwa hasi ugahaguruka ukikunkumura ukabandanya nejo ugakubita hasi gutyo mugabo ngiye guharura nko nga mu Burundi ugiye kuraba neza abo bari kuri niveau nta nubwo bakwira batanu igihugu cyose ariko mu bindi bihugu tumaze kugendera muri iyo domaine usanga ari toute une société ni ihuriro ry'ama entreprise akora ivyo ugasanga n'abantu benshi basharingana ama service n'iki mugatwe urumva plus tuba bake n'ama service bwo tuyasharinze nibiko gusanga ari biki Dasco tukiraho nyene ni impamvu muri bake ni yihe nuko kuntu baza bakumva haraturira nuko benshi abona umenga birimwe amafaranga ari facile sinzi ko maze kubibona umenga nakabuto ufyonda umuntu iyo ari inyuma ababona umenga ni nahantu ufyonda turaraba nyene ingene yajya amafaranga bariko muri komera kandi ubona umenga tiraskara yatujyanye mugara abona abigeze bwo sasa breve kuvuga ati bwawe ndi nuko ubona nuko kuko imbere yo kuyakira hariho ibindi uba wararishe nawe ibibanza hari ivyo kenera byinshi umurongo wavyo uburyo kugira ngo umuntu ategure igikorwa nk'icyo bimusaba uburyo hanyuma twaba tubaye no muri societe usangaho sponsoring itoroshe
kugira ngo abantu bagufate mu mugongo vyoroshe ntivyoroshe so duku ukoresha mu mafaranga yiwawe ufise wakoreye mu bindi bintu cyangwa ugakorera mu bundi bufasha busanzwe bw'abantu abagenzi inshuti ibintu vyagutyo ego haye muri ivyo vya sponsoring iyo muri ko muragenda mubegera inyishu babaha ni uburyo bw'uko bijya bintu vyabo bazanye hajya ataco barabona bibagarurira canke ni iyindi nyishu mubona yuko yo kubakwepa canke yo kubabwira yuko ata buryo buhari aho bipfira muri ivyo vya sponsoring musanga ari nibaze ko ahanini no kudatahura nabonye nivyo baba barimo kuko sponsoring ni process si tic-tac sivyo umuntu akubwiye ngo ndakuguriye telefone akira amahera nawe yiwe process nico kimwe na communication nico kimwe na marketing ni nk'umuntu azanye publicité hano ku radio ukaca mugarantisa ati wonzaniye publicité y'amavuta udandaza ejo stock izobiri vide mubeshe kuko birafata le processus yuko abantu babimenya parce que urumva icyo twe tudandaza mu bantu tuba dutanze como sponsoring tumuhereza espace yo kuronkera rimwe abo bantu benshi we atari kuronka ego sinzi kucumva jewe nagukoranirije abantu bihumbi 5 ahantu mu kibanza kimwe wowe urafise uwo mwanya wawe canke ico kintu uje kwerekana canke babonye ugomba neza yuko kiguma mu mitwe y'abantu hanyuma ejo umuntu niyagikenera akazoga ati hari ikintu nigeze kubona hanyuma akazi wawe kuko nuko ugikora wenyene uravyumva aho ni nko mu mabanki cyangwa amasiyonse canke hehe ntibaratahura ko le plus uvuga ikintu kenshi mu bantu bisumba cyane n'umuntu yoja hajya kwisoko agafata amaboko abantu akababwira ngo ingo plus ucumva plus kikujamo ni wagenda uzogenda widesize ugira umukiriya nyamukiriya hano umuntu agiye kugira tourisme muri societe y'umuntu so nico twebwe rero twofra hanyuma nico usanga kenshi kibagora gukora sinzi ko mumaze kubibona umurundi ari capable yo kuinvestisa miliyari dijana mu kintu mu nyubako muri ekipema mu biki mu maserivise mugabo kuinvestisa iyindi noti iri apart izotuma ivyo wowe uzanye n'umuntu ugomba kubiha abimenya ugasanga ico kenshi ntibavyumviriye ugasanga hari umuntu akubwira ati shakwerije ntavyo nigeze planifi uzi yuko uzobizana ugire entrepot ushiremo amabarundi bose bace babirota ko ubifise kandi ugasanga muri uko kutabimenya ugasanga ari do bonne foi nyene ntavyazi byumva hanyuma niwe nabimusigurira ko matari ikintu kica kiza tic-tac aca abona umenga n'ibikenewe n'ibikenewe ibintu bizomufata igico gihe cyose agira nyibe muga urumva kenshi ikintu gifashe igihe mu kubakwa kiranateba no kuri marché mugabe kenshi ikintu kije ari wa no kugwa kenshi kigwa ari nk'ibuye nyene aho kaho hantu nciye numva ati none ni giki rero bisaba iki ugira mu bumvishe ko bakwiye kuza kuinvestisa mu ivyo bintu vyane kuko ndazi neza yuko ni kenshi mwabivuze ati nimuze dufashanye twubake kino kintu hasabwa iki rero ugira ngo bavyumve neza kenshi mu bihugu biteye imbere ni sinatwebwe tubisaba haba hariho itegeko rihari ryotoriza iyo sponsoring kubaho kuko igihugu cyose nk'ibi bimaze gutera imbere baba bafise ligne budgetaire babikiye sponsoring kuko baravuga bati nimba ukora muri iki gihugu ukaba utamenyekanisha ibintu by'iwawe niyo utunguka uzohomba niyo wahomba uzohombera igihugu uzoba wihombeye wewe wenyine amatagisi wahora winjiza warugira ikini ugara ntazosubira kuboneka wowe uzoba uvuyemo mu wa contribuables yego so rero kenshi usanga hariho iyo loi budgetaire iyo toriza kugira ngo mukure ko kuri budget amafaranga ajya mu kintu bita sponsoring kugira ngo ico naco kize kubafasha
kugeza ijwi hamwe mwebwe mutashoboye kurigeza uravyumva so kuri twebwe kenshi again kubakorera hanze ugera kwiyumvira icyumviro abasponsor bakagifata nibo banakwirondera nibo bakurondera chose qui est très différent de chez nous nibo bakurondera kuko nibo baba bavuga ati ide iri serie iyi turashobora kukibyazamo umusaruro tucitanze nicyo gituma usanga nk'ama entreprise aratangana ugasanga nka Nike vraiment yamaze kugishiramwe amaboko abandi bose baca barindira ugasanga ni Coca-Cola yagifashe sawa izindi zikaca zija pembeni kubera iki baramaze kumenya ko nta communication yigera irenga nta na rimwe yigera ibase nta na rimwe yigera ikwira sini yaba vyo kwiye maradiyo muza murafata umwanya namwe mukagera pause mukazimya byose yego kugara mikro mukazimya ibyuma byose mugashira ku rufunguruzo mugataha mukazogara ukundi munsi mugacom information itigera ikwira nicyo gituma mukora iminsi y'ikundwi nespa nico nama mvuga ati kubera iki iminsi yose twe dushika twidondora bamwe n'amajwi baba baramaze kuyafata mugabe iminsi yose dushika twidondora ati ndikanaka nabo nyene nico ni mu buryo bwo kwigurisha kugira ngo nibaze bakwitiranye naza yego kuri ico mu kurindira ko ico c'amategeko kitaraha barwase lo sponsoring ntiwe mugano ko kandi ngaruka nanje nkamera nk'uwishura ati muracari bake bya bindi byo kuvuga ati dushira hamwe tugerageze kubibumvisha nimba ari inyigisho kanaka twobaha nimba dufata umwanya sinzi uburyo byoca nk'umuga mukimvira ati imbere yuko tuja kubasaba iyo sponsoring reka ahubwo tubanze tubumvisha impamvu bategezwe kuyiduha ico cyo pasa kirakenewe ico oye nibaza ko benshi muri bamaze kukibona ariko kugira ngo bazokugirira icyizere bashobora kuba bari partant kuri kimwe bakabahitisa ku kindi abarundi turakunda zone de confort sinzi ko mumaze kubibona nimba ari ikintu kimwe kimaze kumarsha twe dushaka icyo nyene ubwo ati jewe ngomba nkora ikindi kintu rero rurangiza kubwa ati yabanza wirangize wowe turangize yangize turabe niba babona bikenewe tuzoza nta muntu ari uvera avuga ati okay izi mano ko bano bantu bafise ibintu byinshi reka tubashigikire muri ivyo byose hanyuma urabe bishobora kuba mu bindi bintu bisuma ivyo biyumvira ariko kubera kwa gutinya kwa kujustifia ngo vyagenze gute usanga avuga ati jewe kiriya nico namaze kubona ko gishoboka hakaba machi ya Vitaro nanuze aho jewe ndimwo ugabo ibindi bintu ati yo nibikunda arico nico yes turashari kumwe na Rasco muri Now Creative ariko ratubwira byinshi bigiye bitandukanye intambanyo usanga abantu bahura nazo mu bijanye na evenementiel ariko Rasco turashaka uduhe ico twakwita nk'umuco neza turakunda kumva abaririmbyi babidogera ngo ntimubatumira mu ma concert yanyu ngo ntimubashira kuma affiche bigenda gute mugira mu selectiona gute ugira ngo umuntu mushobore kumutumira ubundi mu mureke ni nk'ubu no kubaza none ingabirano yanje irafise linya y'abandi tumira icyo gituma nk'ubu ntumiye mu kiganiro cya siporo bari kubavuga foot nkaza kuvuga ibya evenementiel ariko none nk'umuririmbyi nawe gute mu umuririmbyi arashobora kuba umuririmbyi ariko ntafitinga hose kandi narabibabwiye abaririmbyi ntibafitinga hose c'est pas le fait yo kuririmba yuko hose ugomba kuba urimo ndabahereza kuri nani y'uburorero sivyo dufise événement culturel umurapera ahuriye na événement culturel ariko Rasco turafise ibiteramo bikomakomeye namwe mu bitegura baza Now Creative tukaba tubona hari nk'imyaka usanga nk'itatu iraheze hariho umuririmbyi aba ari kuri hit aba ahagaze neza ariko kamubura muri vya biteramo bikomakomeye mu gihugu uwo rero ntabarahagarara ariko ku maso y'abafana bahagaze oya
abafana ndagusigurire neza utandukanye neza umuntu afana umuntu kubera ari wiwabo apana mufana kuko ashoboye hari itandukaniro kuko hari umuntu vraiment ubona ko ari karakora sivyo ari karakora ariko ntarakwemeza parce que kuri twebwe dufise turi ku isahani iri kwinjya zose donc ntarakwemeza wowe utegura igiteramo jewe kuri jewe sinumva koko mpamagaye umuririmbyi dufate canke n'ikintu corporate ikintu corporate kijana n'abaririmbyi bafitinga muri corporate cyo gituma usanga kenshi banava no kuri ajya amazina akomeye ugasanga bironderera utuband ugasanga nibo bari mu parce que urumva barahafitinga hajya ahantu abantu bari muri dine uzanya abantu bakwita amakasi imbere yabo abantu bagenero urumva bice bimera gute baca mu mapine hari igihe rero buri umuririmbyi nukuri iyo uri umuririmbyi kora ku buryo abantu wiklasa ishire kuri standard hamwe umuntu akubonye ejo duhuye ntabona ko uje ntarinda muzi ariko ejo niyo twahuye sinzo mutiranya no mutaximene nzomenya ko ari umujournaliste ariko nyabuze uwundi mutaximene w'imbaraga nk'izi nyene bagomba no gusa uravyumva ivo ko biklasa ahantu umuntu ashobora kubatora wowe wambaje ngo harashobora kubibitera mugasanga ariho abaririmbyi twibagiye hanyuma wa muririmbyi nawe usanga nko mu biteramo bitanu ari muri bine ucita gute niho twabitugira tugere bimeze gute rero aho hantu naho nivyo ndiko ndakubwira parce que ni demande ni offre na demande sivyo twebwe ko muba uba wegereye le public neki hanyuma ukabona uwo muntu parce que hariho n'abaririmbyi bazi ubwenge pa intelligence nk'uko tuvyita mugabo azi kujera ibihe akavuga ati jewe iki gihe kiregereje hariho ibikorwa bitatu na biki iki gihe eba nico gihe kigeze akabigukubita sawa sawa ukavuga ati uyu simpava ndamusiga no musiga no bantwaye no basiziki urumva nawe ni muri wa mukino yarawugiyemwo aramaze kumenya ingena mezura so nimbo usoye igikorwa gikaze mu kwa mbere kugira kizoshike mu kwindwi iki gikaze ucubyumva nawe abandi petetre wabajyamitse bababwira ati mwe ni mugonere sino arundi azi kuraba akavuga ati bana nka début juin canke mi juin pa kano gakaze agaca gafata ico kirere cyose muri sama gaca kagwanamwo namwe mutegura ibiteramo iyo ugeze kuvyumvira c'est sûr ko umuntu azijya mbere akuzamwo vite fait parce que abantu bakeneye ivyo ibihari on the trend uwo mwanya peu importe imyaka uzobora maze warakoze ibintu byatari muri kahise abafana bajana n'ibihe le public ijana n'ibihe ntubabwira ngo urumva ngo je ngo ndabazane ngo urumva ngo waho ndi ngo mwakunda ugati wewe twakunda kandi ari uwo dukunda ubu wamushitse ni naga clende haswa abwiye abantu urumva agiye ati mwe mubonye dutangiye kwitegurisha ibiteramo kuntu akantu gasobanura akantu kajyanye n'ibyo bihe ariko rasiko ndumva neza iyi ni ikintu cagutse uzu dukundira uwundi munsi tuguhamagare ukitubwire hariho umuririmbyi nawe utegura ibiteramo mutubwire aho hantu ukunyene muhajera mushatse na makeze ni bo sirabwiye ko nataha kabisa sirabwiye ko nataha ndahari n'abadukurikirana nimba bashobora kuguma kuri uyu murongo bahagume no kuri uyu murongo zice tugaruka nuko neza rasiko tugana neza ku musozo w'ikiganiro turashaka utubwire mu majambo make aya ya concert abantu twitege iki changement izohaba muri evenementiel hazohinduka iki muri rusangi inyuma yo kubona Now Creative iteguye aya ya concert mu minota 3 nibaza ko ku bantu bo kuri public bitegure kuruhuka
twe tugomba kuruhuka kabisa tugomba tuzoze kuruhuka hanyuma ku bandi nabo nukuri bitegura ikindi gicapo kidasa na gato nico bigeze kubona kare kuko urumva ni byinshi n'ama setup menshi yagiyemwo hanyuma chaque fois ingene duhindura n'ivyo nanje mba narize nararavye hirya no hino nkabona nkaza nka Afrika ngani rya mbere nzoba ndavyaplice inyuma y'imyaka 2 so urumva sha no kuri bazoze vraiment bazoze yes ubibutsa aho bizobera umunsi amatariki kwinjiraho izambere zo zarahejeje kuriho ego ngira ko ndabibutsa ni tariki 7 z'ukwezi kw'indwi nano kuri Hotel Sucede nini nganye mu gisagara ca Bujumbura bande kwa ndadaye ama kwinjira ngira baragiye barabona amatike y'ibihumbi 10 kwaheze buturi kuza 30 hanyuma tuce kuza 50 hariho ibibanza byo kwicara ku mahera 100 n'abagomba guterera ku mafaranga 500 no miliyoni alors ndabahamagare kuza kudushigikira muzoze turuhukane twese cyane twese hanyuma kwashika ni 14 nimba waraguze itike yawe no guhamagara ko uza kare kugira ngo uwevite imirongo miremire kuhinjira umwe ku wundi ego yes uraskoreka tugushimire cyane kuba witavye ubutumire bwacu sha murakoze nukuri mani bamera umugisha nzogaruke ngaha aye tuzoguhamagara nani mwamaze kubinyemerera vuba kandi wagize ka karopoka inyuma ya Roseti ego nanjye nzobitaba cyane abanjyoye bose nuko ikintu mwari mwatanguye muvugana ko ari kibazo mugomba kumbaza mwese mwacibagiwe kamsa nabatwaye ahantu habye mwese mwacibagiye kandi urumva n'ibintu byawe ibintu genda bimenyereye ikindi genzoza icyo kibazo ndabajanye uwo tuzocandika ngaho imbere tuguma tukibona ndabashimire yego Rasko tugushimire cyane murakoze cyane nawe bajyari iteka gukorana namwebwe hanyuma ikindi gihe vraiment anytime aga studio ni keza vyatari merci beaucoup mu boss mubwe muti sante sana waradukijiji yashu amayashu yashu n'abantu twirabura cha tuboneka turaboneka yes nana reka ndagushimire cyane twakoranye neza ngushimira Zaire twakoranye neza no ngashimira n'umutumire wacu ariko nana yanjanira ni jagumya ndaba round ya kabiri muri tour akunda muri retour vyatari yari kora kwiga strategy zawe zogaruka tahari uko biri kose zoba hari yes David kada gushimire cyane twakoranye neza ndagushimira Zaire nshimire Rasko nshimire namwe mwese mwareko muradukurikira yes reka nande ndabashimire cyane mwebwe mwese mwareko muradukurikira nshimire umutumire cyane ku bibi byinshi yaragiye aratubwira ku giteramo kiri mu kuba reka tubashimire cyane mwese mwareko muradukurikirana ingabirano yanje